ivyo vyiza rero umuntu ashobora kubona arisomye, arabona yuko iryo tegeko ryemera yuko nk'abanyagihugu bose bafise uburenganzira bwo gutora. Abanyagihugu bafite imyaka 18 bose iryo tegeko rirabemerera kwitabira amatora. Ikindi kirimwo ni kijanye no mu gihe ca kampanye itanguye. Iryo tegeko rerekana yuko muri ico gihe abantu bari mu matora, abakandida bangana bose. Rigaca rivuga yuko nk'ahantu bashira nk'ibintu vy'ivyandiko, aho hantu bategerezwa gutegekanywa, kandi aho hantu hakaba hangana ku bari mu matora bose. Rigategekanya kandi yuko abantu bariko baritoza baronka uburenganzira bwo kuja mu bimenyeshamakuru vya leta, kandi rigasaba yuko umugwi wita CNC utegerezwa kuraba yuko abo bantu bose baronse umwanya ungana muri ayo matora, bamwe muri ivyo binyamakuru vya leta. Ikindi kirimwo ni iryo tegeko rirategekanya yuko mu bintu bijanye n'amatora kuva mu ntango gushika amatora bamenye icayavuyemwo, iryo tegeko riravuga yuko abakandida bategerezwa kubikurikirana cane. Mu kubikurikirana rero bafashwa n'ababaserukira bita abamandateri. Iryo tegeko rero rikavuga ko abamandateri bategerezwa kuba bari kuri ahabera amatora, yuko ibintu vyose biba ari bibi bakavyandika, hama bakabishira mu cegeranyo, kandi muri ico cegeranyo bakanakigumya hageze ko bataha. Ikindi ni uko iryo tegeko ritegekanya kandi yuko nk'umuntu atashimye ingene amatora yagenze, afise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru. Imwe ni seni, urya mugwi witwa seni, ahandi ni muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ivyo rero ni ibintu vyanditse neza biri muri iryo tegeko. Mugabo nk'uko navyerekanye mu cigwa, naho ivyo bintu vyanditse neza, ntibisigura yuko ntibisigura yuko ivyo bintu bica bija mu ngiro, kubera hariho abantu bajejwe gushira mu ngiro ivyo bintu vyose. Abo bantu nabo ni bande? Abo bantu nabo ni abagize umugwi seni. Abandi nabo nk'ivyo vyo kwitura igihe utashimye ni sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ingorane rero ihari ni ingene izo nzego zifashe muri iki gihe. Uravye ingene kugira ngo bigende neza, vyotegerejwe yuko izo nzego ziba ari inzego zigenga, ataho zihengamiye, zirimwo abantu atanamwe begamiye. Mugabo uravye ingene rero izo nzego zubatse, usanga izo nzego zitigenga na gatoya. Uravye nk'akaroni umugwi seni, uravye ingene umugwi seni wubatse, ni umugwi urimwo abantu bava mu migambo, kandi si abava mu migambo yose. Uravye neza usanga benshi ari abava mu mugambwe uri ku butegetsi. Ivyo rero biratuma haba amakenga yuko abantu batigenga rero ntibashobora gutegura amatora neza, naho ibintu biba vyanditse neza mu mategeko. Ikindi ni sentare y'ibwirizwa shingiro, nayone murazi ingene ubutungane bwubatse mu Burundi, ni ubutungane butigenga, abantu benshi bama babivuze. Nayo rero n'ayandi makenga, naho ibintu biba vyanditse neza, bigoye yuko abo bantu canke izo nzego zijejwe kubishira mu ngiro zica zibigira neza, kugira ngo bitume amatora avamwo
ari amatora meza abantu bose bemera ibyavuyemo. Ico nicerekeye ibintu vyiza umuntu abona. Mugabo hambavu y'ivyo hariho rero ibindi bintu vyovyo bitoroshe bibi usanga biri muri iryo teko bituma abantu batitaba amatora uko vyategerejwe. Kandi mu bisanzwe hari itegeko cyo bita Pacte International Relative aux droits civils et politiques rivuga mu ngingo yayo ya 25 yuko umunyagihugu wese afise ububasha bwo gutora bwo kwitoza bitamugoye canke ko hari bamwe bankira kwitoza. Mugabo uravye ingingo nyinshi ziri muri iryo tegeko, hari ingingo zikumira abantu mu kwitoza, hariho n'izindi zishiraho ibintu birenze cane usanga ibivuyemo ari ukubankira kwitoza canke kubagora cane ugasanga ni bake bitoza canke ntibashoboye kwitoza. Ivyo rero umuntu arashobora gutanga uburorero. Hariho nk'akarorero kajanye n'abantu bapfunzwe, nibijanye kudashobora gutora, ndaza kudashobora kwitoza canke ibintu bituma bigoye kwitoza. Hariho abantu badafise ububasha bwo gutora kubera bapfunzwe, mugabo bapfunzwe bataracibwa urubanza, abo bita les détenus préventifs. Abo bantu baba bacera mugabo bagaca bavuga ngo ntibashobora gutora kandi bataracibwa urubanza, bajwise ce qu'on appelle bafite ico bita présomption d'innocence, bababera. Nta kintu rero cumvikana cobabuza kwitoza kubera ntibaba baracibwa urubanza na rumwe. Abo ni bamwe. Ikindi rero nikijanye n'ibintu bigoye kwitoza. Ivyo navyo umuntu abibonera kuki? Hariho nk'abarundi bafite ubwenegihugu bw'abarundi mugabo batarukuriwe kwitoza mu bibanza bimwe bimwe, kandi bwirizwa shingiro n'andi mategeko Burundi bwateye y'ikumu bivuga yuko abarundi bose bangana imbere y'amategeko, ata muntu yoronka uburenganzira bumwe ubundi akabwaka. Abo rero abantu ni bande? N'abantu bafise ubwenegihugu bw'abarundi mugabo batavutse ku bavyeyi b'abarundi. Dufate abo baronse ico bita naturalisation, baba bari abanyamahanga mugabo bakaba bararonse ubwenegihugu bw'Uburundi. Abo ntibashobora kwitoza kuba umukuru w'igihugu, ntibashobora kwitoza kuba umushingamateka. Hari n'abandi bafise b'abarundi bavutse ku bavyeyi b'abarundi mugabo bafise ubundi bwenegihugu, nabo ntibarukuriwe kwitoza ku kibanza c'umukuru w'igihugu canke ku kibanza c'umudepite, kubera ku kibanza c'umukuru w'igihugu iryo tegeko rivuga yuko umuntu yitoza afise uburenganzira, afise ubwenegihugu gusa bw'Uburundi kandi yaronse akivuka. Ku bashingamateka nabo baravuga yuko ataza kuba afise uburenganzira ubwenegihugu bw'Uburundi kandi ava ku bavyeyi b'abarundi. Ivyo rero vyerekana yuko hari abantu b'abarundi badafise uburenganzira bwo kwitoza mu bibanza bimwe bimwe. Abandi badashobora kwitoza canke bigoye nibijanye n'amahera basabwa. Murazi ko Burundi hari ubukene bwinshi, ivyo ni ibintu bizwi gushika umugabo bagaca basaba yuko kugira witoze utanga amahera y'umurengera. Kugira umukuru w'igihugu bagusaba imiliyoni 100 z'amarundi, kugira ngo umushingamateka canke umukenguzamateka imiliyoni 2,
kugira umujenama wa komine miliyoni bambe ibihumbi amajana abiri. Muga nk'akarero ku mukuru w'igihugu murumva ko ari amahera y'umurengera miliyoni 100. Ivyo bisigura yuko hari abantu kubera ubukene bwabo badashobora no kurota kuzoba umukuru w'igihugu kandi ari abarundi kubera gusa ubukene. Kandi ubukene si umuntu aba yaburondeye. Nta kintu gisigura yuko kubera ukenye hari uburenganzira baca bakwaka. Kandi ivyo uravye na ya pacte navuga iravuga yuko umuntu adategerezwa gukumirwa kubera ubukene. Umuntu aronka uburenganzira kubera ubutunzi. Ivyo rero urumva n'ikindi kibazo ku bantu b'abakene, mugabo baguma ari abarundi naho ari abakene, mugabo urumva hariho ahantu badashobora gushika mu kwitoza. Ikindi kigoye ni ikijanye n'abagomba kwitoza batari mu migambwe, abo bita abakandida independent. Iryo teko riremera yuko abantu batari mu migambwe bashaka kwitoza, mugabo iryo teko nyene rica rishiraho izindi ngingo biva no kuri constitution, ku bwirizwa shingiro rya 2018 niryo ryabitanguje gushiraho ingingo zituma abo bantu batari mu migambi bibagora cane kwitoza. Ica mbere ryashizeho ico bita umuntu ataho yegamiye, utundi tuntu tuza kugoza kwitoza. Mu mategeko yahahora bavuga yuko umuntu ataho yegamiye ari umuntu mu gihe cyo kwitoza atamugambwe n'umwe ari. Mugabo muri iri tegeko bavuga bati bace bashirako yuko ari umuntu atari mu mugambi kuva umwaka. Bagashaka bavuga ati uwari umuntu ajejwe ikintu mu mugambi wewe ategeza kwerekana kugira yitoze nk'utari mu mugambi yuko amaze imyaka 2 atari mu mugambi. Ivyo rero ni ibintu bashizeho kugira ngo bize kugora abantu bagomba kwitoza. Kandi tukaba tuzi yuko mu Burundi imigambwe kenshi usanga leta ija irivanga mu ingene imigambwe ikora. Usanga rero ingene bita wo ataho yegamiye ari ikintu leta ishobora gukoresha umwanya wari wose kugira ikwangire kwitoza. Ico yivuga ati hasigaye nk'amezi ati uyu muntu kubera tubona ashobora kuba ari umuntu akomeye, bagaca bafata umuntu turamukuye mu mugambi, biba biheze ntashobora kwitoza. Urumva ni ikintu kigoye kubera uwo mwanya banza gushira ngakare nkuko nabivuze bavuga ati utari mu mugambi uba wigenga urashaka kwitoza. Mugabo bashiramwe iyo myaka 2 canke 1, nivyo byose ni ibintu biza kugora. Ikindi kuri abo nyene urumva biragoye kugira witumuye utaho yegami, naho rero uba wamaze kumuba dufate kugira ngo ushobore gutorwa baci bashiraho ibindi bintu badashiraho ku migambi, kubera baravuga bati kugira ngo wewe witoze nka utaho yegamiye utegezwa kuronka ibice 40% vy'amajwi yaho hantu witoje. Ayo oyo utayashikanye ushobora kwinjira mu nzego. Mugabo kuvyerekeye imigambi hoho bavuga yuko ari ibice 2% mu gihugu cose. Mugabo biravye neza urusanga basaba utaho yegamiye ibintu bidashoboka. Kubera ivyo bice 40% ni gake mu bishika uri umuntu uri umwe, kubera wigenga yitoza ari umwe. Ivyo byose rero ni ibintu vyaje kugira ngo bigore abantu ataho begamiye mu vya politiki.